Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data bakunzi b'Imana kandi bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine, ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabifuriza kugubwa neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Kaneza Benigne ku kiganiro Saveur Divine. Mbahaye ikaze kugira ngo tubandanye kwiga no kwibukanya ku majambo turiko muri ino ndwi. Nk'uko abakunda gukurikira ikiganiro Saveur Divine mubizi, mu ndwi yose canke mu cumweru cose tuba dufise ijambo turiko turibukanya canke turiko turigishanya. Rero muri ino ndwi nk'uko amaze imisi babikurikirana babizi, turiko twibukanya kw'ijambo rivuga ngo duhore twibuka Yesu Kristo. Amajambo tugiye kwifadikiza n'amajambo ari mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igihimba ca kabiri ku murongo w'8. Timoteyo wa kabiri igihimba ca kabiri umurongo w'8 haravuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, ubwo mbabarizwamwo no kubohwa nkabohwa nk'inkozi y'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Imana ishimwe cane. N'aya majambo turiko turibukanya avuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Aya majambo ari mu mpanuro Pawulo yariko asa n'uwutekerera Timoteyo. Timoteyo yafata nk'umwana wiwe. Kenshi muri ibi vyete yamwandikiye yakunda kumwita ngo mwana wanje. Yakunda kumwita gutyo kuko nubwo atari umwana wiwe mu buryo bw'umubiri, ariko yari umwana wiwe mu buryo bw'impwemu, kuko niwe yari yaramureresheje ijambo ry'Imana, aramwigisha kandi amukunda urukundo nk'ubwo umuvyeyi akunda umwana wiwe. Kandi na Timoteyo yari ameze nk'umwana kuri Pawulo, yamufata nk'umuvyeyi wiwe. Rero muri iki gitabo dusomye muri aya majambo, mu gitabo c'ikirundi muri Bibiliya, umutwe w'aya majambo uvuga ngo Pawulo ahanura Timoteyo kugira umwete no gushikama. Sinzi ko mu yandi ma Bibiliya atari iyi Kirundi ifise ko vyoba birimwo, ariko muri Bibiliya y'ikirundi intego y'aya majambo dusomye canke umutwe wayo ni impanuro Pawulo yariko araha Timoteyo. Yariko amuha impanuro kuko yariko arabona ko atagisigaje imisi myinshi yo kuba muri uwu mubiri, kuko yarumva ko umubiri wiwe uriko uragera mu misi yiwe ya nyuma. Nk'umwana wiwe yari afise ibintu vyinshi yagomba gusiga amubwiye canke amuhanuye. Rero twebwe turaza kuvugana ku
kuri iri jambo yamubwiye ku murongo w'8 rivuga ngo wame wibuka Yesu Kristo. Pawulo ariko abwira Timoteyo mu mpanuro nyinshi yamuhaye yarashizemwo iri rivuga ngo uhore wibuka canke wame wibuka Yesu Kristo mu buzima bwawe bwose uzobaho, mu bikorwa vyawe vyose uzoba uriko urakora, uze wame wibuka Yesu Kristo. Bene data, n'aya majambo natwe dufise uno munsi imbere yacu avuga ngo duhore twibuka Yesu Kristo. Muri ino misi turimwo mu kirangamisi, turi mu bihe vya Pasika, turi mu bihe vyo kwibuka Pasika, turi mu bihe vyo kwibuka urukundo rw'Imana n'urukundo Yesu Kristo yakunze isi n'abayirimwo, akemera kuza kudupfira akava mu ijuru. Yari afise vyose mu bwami bwa se, yari Imana hamwe na se, yari ategekanye hamwe na se, yari afise icubahiro gikwiriye, yari afise abamarayika bamukikuje mu ijuru, yari afise ibinyamugingo bihora bimuramya, bihora bimuhimbaza muri ubwo bwami yicaranye na se. Ariko kubw'urukundo rwiwe yakunze umwana w'umuntu, Yesu abona ko atari ico kugumbira kuguma muri ubwo bwami ngo areke umwana w'umuntu apfa urupfu rubi, yemera kuza kugira ngo adupfire, adukure mu buja bw'icaha, adukure mu kintu canke mu ibohero twari tubohewemwo n'icaha. Yemera kuva mu ijuru araza kugira ngo atubohore, kugira ngo adukure muri ubwo buja bw'icaha. Kwibuka Yesu Kristo ni ukwibuka urukundo rwiwe, ni ukwibuka ico yakoze ku bugingo bwacu, ni ukwibuka ico yakoze kuri wewe, ni ukwibuka ico yakoze ku bugingo bwanje, ni ukwibuka ko yambaye icaha kandi atacumuye, ndetse yahindutse icaha gushikaho Imana imuzinukwa, kuko atacaha yari yarakoze, ariko yemera kwambara ivyaha vyacu vyose. Imana iramuzinukwa, ariko aremera aravyihanganira kugira ngo ashobore kuducungura, kugira ngo ashobore kuduhindura, duhinduke abana b'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kera nta bantu twarimwo, kera ntitwari hanga, kuko twari kure cane y'amasezerano, twari kure cane y'ubugingo buhoraho. Ariko Yesu yemera kuza kugira ngo adupfire, duhinduka abana b'Imana, duhinduka ihanga ry'Imana, duhinduka abafise ubugingo buhoraho. Pawulo rero ariko arasezera Timoteyo umwana wiwe, aramubwira ngo uzuhore wame wibuka Yesu Kristo, uzuhore wame wibuka ko Yesu yagukunze, uzuhore wame wibuka yuko ari Yesu atuma uriho, ari Yesu atuma uri icuri. Bene data, Yesu yambaye ububi bw'icaha kugira ngo twambare ukugororoka, yabaye umunyavyaha kugira ngo duhinduke abagororotsi mu izina ryiwe, yabaye ikivume kugira ngo duhinduke abahezagiwe mu mwami wacu Yesu Kristo, yabaye ico atari kuba natwe atubwira ico tutari dukwiriye kuba. Ntiyari akwiye kwitwa umunyavyaha, ariko yaremeye aravyihanganira arabiba. Ntitwari dukwiriye kuba abana b'Imana, ariko kwihangana kwa Yesu Kristo yihanganiye urupfu n'imibabaro yo muri rurya rupfu rwiwe rwo kuducungura, vyatumye duhinduka abagororotsi. Bene data, ntitukibagirwe ivyo igihe Pawulo yariko yandikira aya majambo Timoteyo, kwari kugira ngo amwibutse ko urukundo rwa Yesu Kristo arirwo kwamuhinduye kuba ari umwana w'Imana. Nanje ndabinginga mu izina rya Yesu Kristo, mfadikanije na mpwemu yera, ngo ntitukibagire na gato ivy'urukundo Yesu yadukunze. Uhore uvyibuka, uhore wibuka ko urukundo rwa Yesu Kristo rwamuteye kudupfira, arirwo rwatumye duhinduka abana b'Imana. Igituma Satani agomba kutwibagiza urwo rukundo nuko azi yuko iyo umuntu yibagiye ivy'urwo rukundo, ivy'ubugingo biba biriko biramuvamwo. Igihe cose uzokumva ko
utumva agaciro k'urukundo Yesu yadukunze, umenye ko uzoba uriko uraja kure y'ubugingo, umenye ko uzoba uriko uraja kure y'ubwami bw'Imana. Bene data, ntitukivyibagirwe, ntituvyibuke muri ino misi gusa ya Pasika, ariko uhora uvyibuka, uvyibuke ku murango, uvyibuke mw'ijoro, uvyibuke ugenda, uvyibuke wicaye. Ntukibagirwe urukundo Yesu yadukunze, ntukibagirwe ko ari ku bwawe Yesu yemeye akambara ririya kamba ry'amahwa, akambara isoni ku musaraba kugira ngo aducungure. Ni kubera jewe, ni kubera wewe, nta wundi Yesu yaje kurondera, ariko yaje kurondera jewe. Nimba wewe yaraje kukurondera, nuko na jewe yari yaje kundondera. Bene data, duhore twibuka ivy'urwo rukundo, kuko urwo rukundo ni rwo mugozi utubohera ku musaraba wa Yesu Kristo, kandi muri urwo rukundo niho twaronkeye ubugingo budashira. Ntitukavyibagirwe, kuko kuvyibagirwa ni ugutandukana n'ubugingo budashira. Ntitukibagirwe ivy'urukundo Yesu yadukunze, rwamuteye kudupfira. N'aya majambo yo kwibukanya ngo urukundo Yesu yadukunze nirwo rwaduhaye ubugingo. Mu majambo Yesu Kristo yasezeranye n'abigishwa agiye kurangiza ibikorwa vyo kuducungura, yarakiriye umukate arawuhezagira, yakira igikombe aragihezagira, arababwira ngo murahora mubikora gutya kugira ngo muhore munyibuka. Nawe asezera abigishwa biwe, yabasavye guhora bamwibuka. Pawulo agiye gutandukana na Timoteyo umwana wiwe yakunda, aramubwira ngo ntukibagirwe Yesu Kristo. Bene data, ntitukibagirwe Yesu Kristo n'urukundo yadukunze. Imana ibahezagire. Amen.